kwigenekezo rya 2026 ruhumu no mwaka mu nama yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera abakenguzamateka barabajije ibibazo umushikiranganje bidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema kugira ngo abahe umuco ku myitwarire kabene igihugu bashikirije ubwo rwego kubijanye n'ibibazo vyega ibisata vyo muri ubwo bushikiranganje. Mu bibazo abakenguzamateka bamushikirije harimo ibijanye no gukingira ikiyaga Tanganyika, kugarukana mu minwe ya leta amatongo yihagiwe n'abene igihugu, guha agaciro igiterwa c'ikawa n'ibindi. Hari amatongo menshi nyakwa mushikiranganje twagiye turaca mu makomine atandukanye, ahantu utakaroro muri komine Kiganda. Komine Kiganda irafise akantu yisangije abantu baranyaze cyane amatongo ya leta kandi bakayatwara ku mugaragaro. Rero muri intumbero yo kugarukana amatongo ya leta twagira tubasabe mufashe amakomine hirya no hino, turagenda duhimiriza amakomine kuzara aridentifya amatongo ya leta, ariko nibaza yuko mwebwe nk'abarongoye byo kuri ubwo bushikiranganje ari mwe mwategeza kuca mufasha izo komine kugira ngo bagarure amatongo ya leta, hanyuma ahabwe abagomba kuyakoreramwo ari amakoperative ari abagwiza tunga usanga bariko bararondera amatongo bari mamwe ugasanga vyagoranye. Ayo matongo vy'ukuri yashireko inguvu kugira ngo mushore kuyagarura. Abajejwe indimo ku mitumba nyakubahwa mushikiranganje ni kibazo abo dufise mu mitumba vy'ukuri mubahemba amafaranga yagusa bamwe bamwe. Rero mworaba mukabagira ama formation canke mukabahindura tout simplement, ariko kandi ambavu y'abajejwe uburimyi abafundi b'indimo mworaba n'abajejwe ibitungwa, kuko nimba umutumbu no musi muri leta muri ko murashiramwe amafaranga mukagurana ziriya koperative ku mitumba, ni vyiza yuko muca muzana abajejwe l'encadrement y'ivyo bikorwa hariya ku mutumba abene gihugu ariko barakora. Rero mwofasha kugira ngo abene gihugu baronke abafundi b'indimo babifitiye ubumenyi bakarije ubwenge kugira ngo bashobore gufasha abene gihugu. Hanini havuzwe ivy'indimo, ariko hari ibindi bijanye n'ibidukikije. Jewe namana amakenga ku bintu bavuga ngo ni air protégée. Est-ce que réellement izo air ziba ziri protégée? Ntanga karuru kwa rukoko. Est-ce que réellement rukoko ni protégé? Ou bien rukoko iriho canke ni ikintu fugitif? Kuko d'après les informations sûres et certaines mfise rukoko yaragabu irafise beneyo. Muraraba hajya muri tiruware muzobona liste yako wa mushikiranganje, muraraba neza nimba mutirayibona iriyo y'abantu bagabuye rukoko kandi bayigabura en bonne et due forme, kuko wagenda ukaja muri berbe ukariha amafaranga sinzi ko barira kuyamucira, hamukajuza na resepise ugacurenga uja mu rukoko kwigarurira uwaho ugomba, ntibarira kumupimira. Sistere eroka muraraba neza kandi mubijemwo prudemment, muraba umugwana bariho. Ico cyarabaye ni sitereroka mubonaho ko kuki, kuko bigirwa benshi bikumva bene byo. Hanyuma hari ikintu kivyerekana burya insonga iryoshe ibujumbura ganigwa ikiriri. Ikiriri niho bagana insonga iryoshe. Pour dire que jewe nagize enquête ndi muri sécurité muri assemblée, ndi humanya ndaja ku Rusizi, ndirirwayo ndaraba ibitoki bijya bitoki biteye ku Rusizi hitwa ngo ni mu rukoko. Abakozi birirwa baraseha ibitoki babijana ku ikiriri. Vous comprenez par là
les propriétaires barirya shamba. Ico naratanze na raporo akidoduru. Hanyuma sinzi nyakubahwa mushikiranganji ko hariyo ibikoko réellement. Je nagagaje umunsi umwe ndagira ndaca kuri internet ndaraba rukoko nsanga harimwo des milliers de sentiers zirimwo. Hajya nabonye ho bamwe ibikoko. None nyakubahwa mushikiranganje ibikoko muziga muri rukoko nibihe? Turabona yuko umenga hariho ibindi biterwa biriko biragenda biduherana kandi byari bifise akamaro gakomeye mu Burundi. Hariho nk'imyumbati, haramaze imyaka itari mike mozayike yarabiteye ariko n'ubu ntirakira neza, bituma umwimbu utaba mwiza. Hamara kaba ibitoke, hariho ingwara ya ruhonyabitoke, aho uciye hose usanga ibitoke biriko biruma. Sinzi rero ko hari kuntu muriko muragerageza kugira ngo ibitoke ntibihone, kuko navyene biri mu bindi vyotuzanira agaciro, kuko nahora bavuga yuko burya mu maramasenge canke ibindi bitoke atahandi kw'isi biri. Ubwo navyene vyodufasha kugira ngo tuze turabikorerako. Iki naco n'amateke ni ifungurwa na yene mbumbarugo yafasha cyane abarundi. Numva rero muriko muragwiza ivyo vy'ibigori, umuceri, egome n'ibindi, ariko mudakwiye kwibagira ivyo biterwa mbumbarugo bikomeye cyane mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibiriko biragwara ko mwabuze ko mufise imiti n'abaganga bavyigiye n'abashakashatsi baturonderere vyihuta kugira ngo ivyo bintu ntibizimangane mu Burundi, kuko biradufitiye akamaro karekare. Hanyuma ikindi kibazo navuga ni cerekeye ikawa. Ikawa twari tuzi ko ari igiterwa njabukamazi, n'ubu n'igiterwa njabukamazi kandi kirazanira amafaranga atari make u Burundi, ariko dusanga bariko baragenda bagifata nabi, ndetse guhera mu barimyi, mu badandaza, eka tukabona imenga na leta iriko iraduha amahera makeya. Ubwo twasaba yuko kujya ibintu zeye ibigori mwabihaye nk'680, kandi ibigori vyovyo yimburwa 3 mu mwaka, tugaca turaba ikawa yimbugwa rimwe mu mwaka. Je nibaza yuko ego mwaragize ivyigwa ngo mubona yuko ngo ikiro coja ku 400 cyangwa umurimyi akoresha amafaranga 400 kugira agere kuyimbura, ariko je ndavye umwaka wose umuntu yirirwa gutorera ikawa, yirirwa gusasira, agira gute, ukaba uronka umwimbu rimwe mu mwaka, bagaca guha 550 ku kiro. Ndumva yuko turasaba yuko mwoduza, kuko bene gihugu baravyidogera. Nico gituma usanga baca badendebukirwa gukorera izo kawa. Hama ikindi kibazo kigira gatatu, baratubwiye ko hariho abagwiza mbuto mu Burundi. Ego turavyemera ko hariho abagwiza mbuto, kandi ariko naho tubenshi tutararonka imbuto zirobanuye bariho. Ariko birababaje iyo waguze imbuto muri bijya bigo muvuga bagwiza imbuto, wagishikana mu murima wawe nk'ibirayi, nka jewe aho mperereye ndazi ko twaguze nk'itoni zishika 2 zo guteragira, ariko tugaca dusanga vyarumye, kandi tuvuga tuti twabiguriye ahantu twizeye. None tuzogire dute? None dusanze bigwaye tuzoza turababwira kugira ngo nimba zotwishura abo bantu, sinzi uko kuntu, kugira ngo baze barabona yuko hari habaza baraduhenda. Kumbe niba baja kubitora mu mihana batabikurikiranye bakaza kudandariza nk'abandi, ivyo tubimenye, natwe tuzoza turabishikiriza kugira ngo waguze imbuto ahantu wizeye ubuzi ko n'umwimbu uzoba mwiza. Ico
turakibasavye muze mukidukurikiranire. Umushikiranganje Deogide Rurema yaratanze umuco ku bibazo abakenguza amateka bamushikirije. Ivyo amatongo n'ukuri turakengurutse aha turafise umugwi wabo dukorana ku bintu byana amatongo muzotujya kara gusa n'ukuri tubikorana umutima kandi tukayikorana mu muco mukuri ku buryo naho tumaze kugaruza ino minsi nta nduru mu byumvamo hari abantu umuntu atanguye kwerekana ukuri bavuga bati n'ukuri naco nongerako tuzobikora iciza nuko nko nayivuze aya matongo leta iri kiragaruzwa acaba novuga inyungu ku bene gihugu kuko n'amakoperative aca ayakoreramo atamahera tubatoje yo gukotesha abafundi b'indimo arigeze kubivuga sinzi ko ari ngaca muri assemblée nibo bakozi ba leta bahembwa neza bahembwa hagati y'ibihumbi 40 na 60 kandi batamuhira ntibakotesha amazu ntibanasuma mugabo gatusanga bafise umutumbu umwe bakora bikabananira ariko nko mwabivuze twaragize umwirimburo dusanga n'amategeko yaraboshe kuko umuntu arengeje umwaka wa gatandatu ntiyararekuriwe kuza kuba umufundi w'indimo no kuvuga yego benshi cyo gituma mubona bari mu gwagwa kuko nta kindi ubu rero umwizero uhari nuko turiko turagira gutondesha abakozi ba leta ku rugamba rw'iterambere kuva ubushikiranganje gushika hariya ku mutumba umwe wese azoba afise ico ajejwe hanyuma tuzobaha ico twise cahier de charge uwo tuzosanga tugiye kumukurikirana ingene ariko arakora tugasanga afise amanota mabi aha bizoba birekuye yuko azoca ataha Jean Bosco ku rusansuma yavuze amajambo nk'umuhumure cangwe kumbure umukurambere sinobisubiramo byose uko twumvise ko mubizi neza cyo tubemereye nuko abo turi kumwe barabyumva bazoce barondera umwanya atari na audience twicare tuganire hanyuma hariho umugwi koko sinovuga byinshi hariho umugwi uhari mu bushikiranganje nasabye kutabamwe abantu bari munsi ya 15 kumva mwavuze kuko nta muntu abantu 15 nawe no nibaza ko bazokora bafise umutima mu nda itabwoba ngira ngo nuwo mugwi tuzo ubamenyesha kandi nitwaje gukora ibikorwa muzoze tujane kugira ngo tuzoze turerekana ukuri no gushigikirana kandi twese turi magiriranire nta kindi no kongera ko kuri ivyo kuko numvise yuko tugira imana twadufise umuntu azodufasha muri iki gikorwa twe ntabwoba kuko umuntu akorera igihugu ikibazo c'amateke kiriko kirakemurwa turiko turashaka kwarukana amateke kandi imbuto ziriko ziraboneka ngira ngo muzotubera ivyabona muzamuri imyumbati ibitoki nivyo natwe biraduteye impungenge ariko tukiriko ngira ngo murabona tugize imitwarerekanye ahantu igikoti kimwe gitewe mu kinogo kimwe kivamwo umwimbu w'ibiro biri hagati ya 35 na 50 ibi navyiboneye nivyo nerekanye amafoto ariho kandi narishikiyeyo n'ibintu nk'ibi turiko turashaka kugarukana rero ku mwumbati ku bitoki twarigeze kubihagarika kuko twasanze harimo tunenge kuko twashaka kunagura ibitoki mugo tugasanga batuzaniye imbuto twari twanse mugo tuzobisubiramo kubijanye n'ikawa nabivuze turiko turinanata aho leta isubiriye gufatira ibintu mu minwe ubwa mbere abene gihugu baronka amahera ku biringo bibiri mu
kwa kane n'ukwindwi twari twategekanije ata muntu aheraniye umwenegihugu. Ngira ngo ko murumva n'akarusho, kandi biragaragara neza ko amadevize ubu ari karaza. Ibiharuro n'ukuri nta kintu kinyegejwe. Muri berbe na odeka baratanga amaraporo, ushaka kuraba ibiharuro uko bimeze, kandi ibintu byifashe neza kuko ntabo mwumva baherutse gupfungwa banyiruje amadovize. Ubu hariho gukorera mu muco. Igiciro kiracari gito, ariko umenye ko i Burundi ico dufise ku Imana nubwo ikawa y'u Burundi ariko ya kanovera bateranya n'izindi. Mugabo turavye yaba twaraba igitigiri twebwe nitwonavuze kuko za Brazil zande zifise ikawa nyinshi cyane, kandi hari ukuntu bagenda n'urudandazo. Iyo bashaka kwironkera amahera barabanza bakabika akerekana ko atakabazi hari, urumva igiciro gishakiduka. Mugabo hari ukuntu babonye handi bajanye ikawa nyinshi nabo baca bazikubitayo, twese tugahomberayo. Twebwe rero turiko turaraba ahubwo yuko korera gutanga ikawa z'akanovera, hama bavyita kugira niche y'urudandazwa. Twene tuje mu kugwiza umwimbu mwinshi cyane ngo nivyo bizodufasha, ariko tugwiza umwimbu wa kanovera. Aro niho n'abene igihugu basha baronka igiciro cisununuye. Biriko birakogwa, ariko murumva yuko ikawa zarabayemo ubusuma na business nyinshi cyane kugira ngo umuntu abisubize ku murongo. Ntibyari byoroshe. Abagwiza mbuto nibyo ziva muri izabu, ziva hehe. Iki rero kirakomeye. Kindi abantu batazi, mukarima ibiraya ukagenda ugafata bijya bisigarira by'ibiraya ngo ugiye kubigaburira inka, uba winjije imigera. Ujya mwavu uzojana hariya ugiye gutabira, ujanye imigera y'ibiraya. Nuwagenda kugaburira ibishishwa by'ibiraya ukabiha ibitungwa, hama ukavuga ngo ujya mwavu n'uw'ikirundi ni mwiza, uwuteremo ibindi biterwa nta kibazo. Mugabo ukagenda kubiteramo ibiraya, ni ukuvuga ko wajanye imigera nta kibuza, nawe uzoba ufise imbuto nziza. Aka nakaguhenda bapfuniye kuko nivyo twamama, ariko bizokurikiranwa.